ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose uyu nawe ji Yeah, just knowing what Jim when you could get ice cream. Shaka bit ice cream. Sizina mukora? Ego. Shaka nyine. Ego. Hama niyo abari hafi uwo mumpamagarira akamubwira ko ndamurondera ndamukeneye urabona ko nciye ngaha bwije nshaka kuja kuruhuka ejo ndafise ibikorwa nzozindukirako. Basha no amahoro. Ego, amahoro. Uyu ntumuzi? Ndamubona ariko mwana FIKO rimwe sinzi. Aha, uzobura mumenye. Ariko Entreta ni umukobwa we wanje. Nibyo. Ntumbwire ko uje kumurega ko FIKO yaba yamuteye inda. Kubera no kuri bibaza bise ni byinshi. Mom, oya tekana just umwana muto. Ariko ibyo vinda kamisi n'ibizana ngatwo byeretse. Sawa? Beg, ngo tukane gato. Papa, nawe uramuzi? Ndamuzi. Yitwa Abel. Twariganye muri university. Bambwiye ngo akina amareresi ariko sinarinzi ko ari we kuko Jesse nkunda kuraba amateleviziyo. Narinzi ngo n'undi bitiranwa. Aramubonye rero humura n'uzohuma amaso. Mahoro baba. Mahoro neza. Okay. Yambucha. So. Okay. Kumengo mwariko muramvuga nabi. Namahoro. Kandi ntitwariko turakuvuga nabi n'ukuri. Oya namba. Ahubwo umengo ntiwanyibutse. Jesse ndakuzi. Tuba tuzinanye. Jewe nakwibutse. Twariganye muri university. Twariganye none wowe si Abel? Ya, ni Abel. Akina amareresi. None. Bon, twariganye nari delege. Wewe wari umuhungu ashwanutse akina agapira. Bakwita Gaposho. Gaposho. Umuntu witwa Gaposho. None nyibuka. Lo délégué. Akara gose nyene adakunda amafuti. Wachi uje mu bikiko hasuye no gukubona n'umwe barabarazi. Je mbere narinzi yuko utakiba. Bon, urumva kijya gihumperuka mfise ibishatsi byinshi mfise utwanwa twirabura dukosoye neza duke urumva ni kera. Ubu naho nsigaye ntembera ibihugu n'ibindi kuko akazi nkora karabinyemerera kugira ngo ivyo nkora ndabironderere uburyo bikwiye ndacabuka imbibi. Nico gituma ntaboneka. Hama rero byaginze gute uri kumwe n'uyu mukobwa abaye amasaha y'ijoro. Uyu mukobwa ndamuzi ni umugenzi wa FIKO kandi sinamenyera agenda ijoro. Byaginze gute muri kumaya amasaha? Ntugire impungenge.
ibyo kugendana ndabifisiye uburenganzira kuko n'umukobwa wanje egome. Mu bisanzwe paparazzi company ikora amarikeur n'amaji. So rero Matimisi numva yidoga avuga ngo arashaka umustar bakorana amufasha kumwamariza ibintu vyiwe. Cyo ndamupropoza ko kana na FIKO kwamusaka imbuga ziyo ziriko ziramamara cyane ndisafana benshi. Bon, rero gushika bandi baducumenya ati yatuzanye. Okay. Ndumva mugenzwa nakeza. Gusa rero ivyo ntitwivuganira ngaho. Ndumva vyiza mwoza ku kazi. Amatubereka amafurumire. Musome contrat. Nimwabona muri ready yuko twokorana. Dushobore gukorana. Kandi ndizera yuko nimwabisoma nta mananiza rimwe. Ndizera ko tuzohuza hanyuma tugakorana. Urakoze. Ku kazi ni hehe? Papa ndahazi nza gutwarayo. Okay. Urumva ko hazi. Ni karibu rero. Kichachoro. Okay. Atuyaze neza. Ego. Urakoze cyane. Okay. Kizekiraho sha. Kintu shinguvu jewe. Ako ari mikawe marove kazokora mu bagabo sikazima n'abandi akubwira uhango vyumva. Ibaze nk'ubu ninjira indani gashaka mugira ibintu byose wavuze. Woza ko umugeni wandi. Akazi akambanya ariko mabuje ndamwizeye ivyo ntavyokora. Uzoze rero reka guporomoka ayo tatumwe n'umwami. Hama ukunda kumbwira ndakarikese buko bafiko. Nguko. Hama muheza bizo ko ndavuga kuzomuha ni wamubona turabe. Naho urarengeje. Marove kindiro basi. Arakomeye. Umenga ntashaje. Abo kubise kofe iri rimwe. Woturaba. Oya je singwana. Hoho so uje ni hari. Marove ni hari. Marove. Mugabo boss umenga ajuvuye muri sport. Shasi sinzi ko boss aza kwakira umeze uko kweri. Giziki. Basi nimuze karibu. Karibu no. Sha. Ubu kiragaruka. Iyi. Warachanuka. Kizekiraho chanuka. Ahari bisa kose ndahamesa hose. Urupangu rwose ndarumese. Kandi ndamwihaniza boss. Ibintu nkabiga bisubiye kuza aha. Dushinda zicanga. Urabona. Zicanga. Mzee. Sawa. Yego. Umeze neza. Yego meze neza. Imana ishimwe. Nibaza yuko taza gushwana kuko umuntu w'umugabo nkanje. Impamvu ndakubwiye ivyo nuko madama wa twahuye tuka gushwana bitari ngombwa. Ngiye cyatumushwana na madamu wanje. Ko wewe ukunda kubona n'izina madamu wanje afise ataho byoca kugira munashwana cyangwa ushaka kumudogirako. Aya nukuri ntabwo nshaka kudugira ku izina ryiwe
nkuko bivuga ntaho duhuriye kuko izina ryiwe n'iryiwe nanje iry'iwanje n'iry'iwanje. Nibaza yuko wowe unzi mu mahistwari ya madamu wawe je ndi Dr Lionel ARIA nije namukurikirana kuva kera hama vyarashitse nyene nk'umuntu w'umugabo nyene sanga vyabaye nyene novyita ko namufashe ku ngufu umugabo twabisezeranye hama ndamutera inda hama rero vyakurikiye ubutungane bwarakoze ariko ivyo sinashaka kuvuga ikimenya mukuru nari nishatse tuvugane nukuntu nashaka yuko notora umwana wanje Nabil bwansuye kubana n'umwana nikuri burya ngo mashime Imana ukuntu yagume impuza n'ibintu nibaze ko ntahura kandi uvyumva cyane. None we ko nari uri mu mpimba uri ngaha gute? Umva ndakubwira nta mwanya mfise wo kubisigurako icyifuzo canje n'umwana wanje gusa ibisiga ntibaraba. Umva rero ndakubwira iryo jambo subiza aho rikuye kuko Nabil si umwana wawe kandi si umwana wari kuko mwese nta numwe atagerageje kumwica gusa Imana irakinga. Rero nibaza yuko wogenda ugacura abandi kuko inyundo yo kubacura nibaza kwifisa. Umva ndakubwiye muhungu uracafise imyaka myinshi yo kubaho ntububone yuko naje nitonda ntukangwe nahita umugore wawe afise uri umwana w'umusore amaraso n'ikindi kintu naganda kumenyesha ijambo rimwe ngo mu mpimba gacafise ikibanza nimba naje nitonda si ukuvuga yuko iyi myaka afise nibagiye. Rero vyiza genda muvugana n'umugore wawe ntazogaruka sinzozuko. Ikibazo nuko ntiye yuko wavucikiriza amashuri hagati. Ariko ubundi ari ikintu nashaka kukubwira. Gusa reka tuvyihoze. Aho ko bibara gute urakivuga. Sinakwambira ko dicira inkuru hagati. Nabize ntibishoboka. Uranzi neza. Aho namana tweka kuja kuyumviriza nkicara mwibara abantu. Amangara bakwemera ko bangonga ari bavuye. Ndavyika ivyo bintu uri kurivugira. Ntushaka kwicara ngaha mwibara hagati. Abantu bo gutera amabuye. Vuga fyo. Fyo. Dubike wowe warasaze. Kumva ukiri mwibara nyene. Rero dukine. Tukiniki? Tukuzukini karate. Ya umukino ni w'amakofe cyane. Ushaka dukine umeze gute? Dukine ndagutsinze shangeje yawe. Amana. Ushumi waje. Tujije navyikoze. Reka dukine amakofe. Oya sinokemera wonyitse. Dukine amakofe. Okay, fine. Umizana ibintu tuma tukine. Ndagutsinze. Kinagwabisha. Unsinze? Achuma bizu. Sawa sije byofuma. Ndagukubisa aho babara. Yene. Kukaza ahantu nkora ni muri kampani ya Abel Nduwayo isanzwe yakira abantu b'impano. Rero ejo ku mugoroba namye ndiyumvira ko noshobora kugushiramo kugira ngo nawe urabe ko vyokunda ushobore guhura na ARIA. Ikindi ndikondagira ubwoba kubijanye n'amashure yawe. Urabona yuko no kwimuka bisanzwe ari pipa. Ubwoba mfise muri jewe nuko nshobora kugushiramo. Bien sûr ugapasa barinze baguhitamo. Ariko ugasanga utanguye kugara bimwe by'abastari banyu n'amashuri ukacuhagarika. Ja, ko wavyimvire warakoze. Rero ngina filme wapi na wapi? Nabona bandiko najabwesha barundi.
hamwe ubona yuko ni nk'ababandi ubona neza ko bagiye kwidumikizamo. Jewe rero je na ARIA wanje tuzomenyana mu ndi buryo ntanubwo wari wiyumviriye. Okay, tugende tubandanye gusigaza kumenya ikintu cyose. Ntukirabe. Nenda kubaza. Ko namisi dukakupa telefona bashaka dukorane. Ari SÉRIE canke ni prank waneze kugira ngo wumve ivyo nishura. Wisho dufanisha? Nanje ko bageni cyane ibintu byanyu by'ama prank, ngama content. Dada ari SÉRIE. Biro nashimanye kuvugana na Abel. Twasanze ari abakorege. Mbere nasize ngaha anye namucanye ku biro asanga si hari. Rero wasubiye. Siko bya bintu biri SÉRIE ba. Impano yanjye yatangiye kungaburi. Rega gira wazi ko nakuze numva muri abantu babeshije na talent zabo mugasi ndavyemera. Sinarinzi ngo nubu nuko hatwika mu kimanukira gusa. Niyo mvuga ndakubwiye kashungwanya. Cyane uri mu bandi bavuga ngo nukujya abana gusa muza babandanye. Babarira. Urazi ko yuje tayi swing yanje. Ubizi? Swing yanje no kwambara neza. Hagira photoshoot. Kindi kiyo byabonye mse ni wewe. Nje no antinyuma. Nzanda guhebye. Kandi uzohomba. Kwera. Ndakuzongira kwa papa. Ama connection yose araguha. Bihombe ubanze umenye ingaruka kwa Fidele mu rukundo. Nakuri kandi. Nani utangura? Rero ni ko najye ndikunda gucinya. So birindira ntuzobibona. Ndi Fidele no musi. Kushika Yesu agarutse. Sanza ndaira. Eti. Wandi. Nakuriye nyene. Sho kuranyiba. Ahubwo ni uri kuranyiba. Nenje zakego ndutwe twese gahaye. None ahubwo je ndabona umengo maze kujya n'ikarata nyinshi. Je mu rumengo no ndagusoma to. Bane. Kiragusa. Papa, oya nawe ubugira kwihangana ariko kandi reka gutakaza ishizere kubera ko usanzwe uzi Abel ko ari mugenzi wawe ko mwarigana. Rero nibaza ko ari umuntu mwiza, murindire araza kuza mamo vugana. Siko papa? Nakubwiye kandi nta gihinduka kuri ivyo. Mwavuganye iki? Pindi uburofa nyene. Basiye karambaza ko navuganye na mama mbere ko mva muri ivyo ateka. Ngira santa atari vyakunda. Acha mitana ngato tuje kujya muri restaurant. Mane mwe yaso mutavugana ibintu biri SÉRIE. Cyane ndabitaje. Wapi, twe tubisariye na papa. Basi gusa nyene ibintu biraba papa gufungura, kwambara, byinshi ndabimenya. Mama wacu arabi vy'abakozi nyene bahembwa, ibintu nk'ivyo. Kugira umwe wese muhira bafise charge yiwe. Ntagire umuntu avuga ngo yarushe, ngo akora byinshi. Apo? Sino ibintu byanyu biri ku rutonde? Niyo mpamvu wamunteza induru ngo nakosheje ngo nagize ibi ibintu byose ugomba kubipanga ku rutonde. Je nawe sinande wari beshi. Niyo mvuga gukora amakosa nk'ingurube. Ndenzo gutwika. Mbwa nawe sikirenga no ngo cyose amakosa nk'ingurube. Abantu rero bengeje ko niko kabi.
Kinagusa. Ingwara ndagufise. Kira. Kurangnya ari. Kina nesu je. Inge tayo gengino te inge utsemo hagiso. Uri ubwe babi. Kina no. Yes. Bisous, bisous. Hawaii. Bisous, bisous. Usaba yibye ibizo ni usuma. Ntayo usumi harije nagutsinze impa bisous. Namanje yefse byinshi. Eh. Shobora yibye ibizo ni usuma. Oya guma ngo. Ndanone. Tumanda kine kindi. Kandi angi. Wanze kubera iki? Uno munsi Umutsinde mu abizo enyere. Aria! Nibiki kumamagara kutarumamagara. Kuva yari mamagara mwizina. None ushaka ndagusenga nk'Imana kandi ubwo wenyine utanayemera. Mbe ndakubaza. Ni kweri ko iyo nere yaje ngaha kuvugana nawe. Hamukabimpisha ntubimbariye. Oh. Nagiye ndi ndugira umbwiye atari ivyo birofu. Uri kubona ko nota umwanya wanje ndiko ndagana kurya mushenzi. Ugeshe kwica kazuza kanje. Arafata ubuzima bwanje ashaka kubwonona bwose. Hamagoje nawe tumuyage kugira rimwe bingahe. Ndakubaza. Uribaza kuri kuvugana n'umugabo wawe cyane. Hama nawe igihe waje uhamagara ARIA cyangwa uhamagara umugore wawe. Mva ndagusaba. Ba wiga amajambo ukoresha imbere yanje. Kuko nubwo ntaragukora mu matwi. Ibisi bikotikoti. Mu matwi? Sinihenze nzuriwe. Ariko ni wozo nkanga. Ubuzima bwaramaze kunkanga ndetse ngikanguka. Umubwire ucita ikirofa wareka ntazosubiye guhonyeza ikirenga ngaje kuraba Nabil wanje nimba tazo bakine gusubira mu mpimba hama ikindi imyaka tumaranye ico ntarakumenya ko sinkeneye kukimenya uzina makuru n'umugabo mugenza wawe genda mu biganire kuko je naburo fenzanire ndamuca umutwe bigahera bihetse sawa ihangane nta joro ridaca ihangane